umwigeme mu gisagara ahurana byinshi, ivyo bigatuma agira ingene abona ibintu bivanye nabo bayaga ivyo araba ndetse n'ivyo yumviriza. Mbega gutakaza ubusugi uri umukobwa wo mu gisagara bifatwa gute? Reka twumvize ivyiyumviro vyamwe n'abandi. Munkundi mbere ko nishura kwica kibazo cyo gutakaza ubusugi umukobwa wo mwigeme wo mu gisagara iko no banda bibona bandi sigure gatoyi isugi icarico uko babibona basi mu mico n'akaranga by'u Burundi bwa kera. Isugi cari ikintu gicyoroye, cari ikintu ciza, ikintu umuntu wese abonye abona ati ikintu cera atagatosi gifise. Impuzu yagenda yambaye nizo baha umusaza we akazitwara muhira akazikurikirana inzoga n'agashimwe baha umuvyeyi we cane umuvyeyi amwibarutse mama wiwe kugira bamushimire ko yafashe mu ndero y'uwo mukobwa yamukurikiranye. Tugiye kubiraba ubu ko mwaratumikiye cyane ku mukobwa wo mu muji, nitwo tuvuga ivya kera canke abaruguru, two tuvuga mu muji mu gisagara uko bibona. Hariho imico yo hanze yaje tukivuga nuko ari isugi, tuvuga ko ibintu bisanzwe, faire l'amour, bisempanyene menga ni bisanzwe gose. Jewe ku bwanje sinovuga ngo ni ibintu bihambaye cyane gose, bivana n'umuntu. Ku bwanje jewe bivanye nuko ndabibona siteka gose. Bica biva kuri wewe no ko muzokubakana, kuko muzokubakana birashobora kumubabaza cyane gose kuba waratakaje ubusugi, warakoze amabanga mpuzabitsina imbere yuko wubaka. Hama kandi bikava no kuri wewe ubikoze wiyumva gute? Eske mu nyuma wahejeje kubikora waza kwiyumvira nagize neza canke nagize nabi? Nta mahoma kugira wumva umeze neza ni umutima wawe, nimba umutima wawe ubire kure, nimba wewe kama kamuntu kawe kakurekura kubikora co wiyumviriza naho iwawe. Gutakaza ubusugi nk'umukobwa wo mu gisagara bivana n'umuntu. Hari abantu bashobora kubona ko umengo ni ikintu gisanzwe bakabigira nk'imikino canke se bakabigira kugira bimenyereze, ariko hari n'abandi babibonye ugize waratakaje ubusugi babifata nk'aho umengo waratayibanga mu kibano cacu. Ariko kuri jewe bibaza yuko ari iteka. Iyo umukobwa ufise ukabukira isugi utaraja mu rugo, bifise ishusho nkaho abavyeyi ubahaye iteka, kuko uri umukobwa ni nka kado uzobuhaye umufasha wawe. Kuko nk'ubu iyo ugiye mu rugo ugasanga umugabo akagusanga waratakaje ubusugi, hariho igishusha gushiraho nkaho umengo umukobwa watakaje ibanga, nkaho umengo hari ikintu nta valeur ufise, hari ikintu watakaje. Kuri jewe gutakaza ubusugi ku mukobwa mu gisagara ni bisanzwe. Ubwa mbere ashobora gutwarwa n'umugabo wagize ari mu impuissant, atari doué muri ivyo vy'amahapon sexuel, comme ça ushobora kubimwigisha cyangwa ashobora kumusatisfeza, kuko hari abagabo benshi bama bahukanye kubera umugore wabo namusatisfeza mu gitanda. Gutakaza ubusugi ku mwigeme wo mu gisagara mbona yuko ari kwitesha agaciro, ni kwitesha iteka. Deja kuba uri sugi ni ukwiha agaciro, ukiha ryateka kumwe twakuze twumva abavyeyi bacu bavuga baduhanura ati fo kuba uri vierge, kubera turumva tubwira ati fo kuro umugabo wawe azogukunda uri sugi. Hari n'abandi baduca intege bakatubwira ati nta mugabo azogukunda uri sugi. Mugaje kubwanje mbona yuko umugabo azogukunda uri sugi, kubera umubiri wawe nuzowagira utembereza ahantu hariho hose uwerekanaka ugira iki, niwo muntu wa mbere uzogushoboye guha ubusugi bwawe. Nico gituma rero mvuga yuko feko umukobwa aba ari isugi.
kuba mbona yuko hari ingaruka mbi gukora amabanga mpuzabitsina imbere yuko wubaka ushika mu rugo rwawe hamwe n'umufasha wawe je navuga yuko nta kintu kibura ingaruka mbi nta n'ikibura ingaruka nziza ni ibintu bibiri bitandukanye ni ingaruka mbi gute uyo mufasha wawe canke abavyeyi bawe barashobora guca baguha indi shusho wowe utarufise nk'uko umenga wagiye nta ndero baguhaye ntiwarezwe abavyeyi ntibagukurikiranye wagiye mu bintu bibi cyane cyane ko turi abarundi kazi ivyo ni ibintu batwigisha kuva kera ngo umukobwa ari isugi niwe yagendeye indero mugasivyo hari uwo utari isugi ariko usagasanga afise indero arubaha usumba wowe undi two ngo isugi ntisigura kugira indero k'umukobwa isugi ni ikintu uba ufise no kugira indero n'ibindi bintu bitandukanye ingaruka nziza naho ushobora kubona ko ndafite abagenzi benshi mbabwira jewe Chelsea sinshobora kugira mariage n'umukobwa ari isugi ntibibaho kuko nza kwiruhishiriza ubusa ategerezwa kuzoza bizi hama basi tukunguranya ubumenyi mugafise ari kintari apana ko noza kumwigisha ni hamwe nzosanga nta na kimwe azi nje ntegerezwa kumwigisha byose nzoruha nzoshishwa dusha ndo kurondera ahandi hari ingo nyinshi zisambuka kubera iki uvuga ko hashobora kugira ingaruka nziza ugasanga urugo ruraramye ndazi naho amabanga mpuzabitsina atari yaramisha urugo hariho une part nini afise mu kubaka kuri jewe ukugenda mu rugo utaratakaza ubusugi nta ngaruka mbi n'imwe ndabibonamo kuko ari ivyo uzokwiga uzovyigira mumwe n'umufasha wawe kuko nibanga rya babiri si ikintu si nkaho umengo n'ubumenyi oya ariko bivanye n'ingene muzoyaga bivanye n'ingene mu rugo rwanyu muzobitegura nibaza ko atakibazo na kimwe birimo ashobora kwikwigisha mukavyigishanya bikamera neza nibaza yuko atari ubumuga na gato ngiye mu rugo nk'irisugi mbona yuko atangaruka mbi nimwe yo bihari ahubwo ku bwanje noba ndiko ndinezereza n'umufasha wanje uti gute umugabo wanje azoryoherwa asanzwe nk'irisugi nta muntu afite azovuga ati wow ndafise umugore nta muntu n'umwe bahuye nta muntu n'umwe amuzi nta muntu n'umwe azi umugore wanje ibiki n'ibiki mugabo satakado ni nagashimwa mpaye azobiryohererwa niko ndabibona ku bwanje umuntu avuga ko gutakaza ubusugi ari ibara sitamutahura cyane rwose kuko uba ushatse kujuja abandi ngo tubona ko umenga ibyo wiyumvira wewe nibyo byiza cyane aho niho hahagaze ikibi dutunga urutoka abandi tukibagere ko zina zisigaye zitugaruka ko twebwe uko atunga urutoka abandi umwereka ko ibyo ariko ariyumvira ari bibi ntabaho ibintu biri baba ntibibaho ntibyumvikana wewe niwe ucyoroha wowe niwe wibaza yuko uri mwiza cyane rwose eske uyu data wanje afise ubusugi ego none ntashobora kugusumbya kuba ntashobora kugusumbya kurondera ubuzima ntashobora kugusumbya guhindera abandi bana none wumva musumije ubusugi gusa ubwo busugi nibwo buzokuba nibwo buzokugeza data wanje aho ushaka turi tubavuga nti sibara kuba yumvira uko bica bivana nuko abona ubuzima naho yakuriye n'ibyo bamwigishije nico gituma avuga nti sibara ubwanje ubu tuvuga yuko gutakaza ubusugi ari ikintu gisanzwe sindamutahura kuko ubusugi si ikintu gisanzwe ni ikintu uba ufise nivyo muga kugitakaza ni rimwe kandi kigaruka niyo mpamvu uvuga nti iyo ugitakaje nibiza kugitakaza bon la plupart des fois nibiza kugitakaza canke beaucoup plus préférable kugitakaza umaze gushika mu rugo kuko si ikintu kizosubira kugaruka kandi ni ikintu c'agaciro bon umuntu avuga yuko ko ari ibara mu gutakaza ubusugi afashe kugira mariage sitamuzango donc comment est-ce que ushobora kugenda kugira ushobora kugenda kubaka urugo utari yatraite ushobora kugenda mu rugo utanakimuzi ugasanga windeba byose umugabo akwigisha kuko hamwe nawe ugenda mu rugo uzi nawe uvuga ati ikintu nanjye tugicereka umugabo hamwe nawe nanyereka iki mwese mugafashanya gutakaza ubusugi ntabwo ari bisanzwe na gato ku bwanjye sindabitahura ni gute ushobora kuvuga yuko gutakaza ubusugi ari bisanzwe biva kuki deja
utakaje ubusugi ni ikintu kitazopfa kigarutse umva urabutakaje se fini biraheze si bisanzwe na gato ahubwo ndamufata sindanamutahura je mbona yuko feke umuntu aguma ari uko nyene okay none nk'ubu ndagiye gukorana imibonano mpuzabitsina n'umwe vyitwa ko dukundana turavanye ngiye guhura n'uyundi turavanye eske kagaciro kari hehe kamwe nzoha wa mugabo wanje umwe tuzobana ubuzima bwacu bwose kari hehe umva nta na gato je mbona yuko si bisanzwe feke tugenda dufise ikintu do valeur uja kofra umugabo wakavuga ati umugore wanje yaragendeye ibanga yarakuriye mu rugo yarakuriye mu bavyeyi baramwigisha niko ndabibona ukuntu niyumvira ko vyoba bifatanye naho nakuriye yego nakuze batanyigisha gutunga urutoka abandi nakuze batanyigisha kubona ko abandi aribo bari mu makosa cane ahubwo kugerageza kubatahura mu rukundo basi nkabahanura apana kubatunga urutoki kubereka yuko bari mu makosa cane gose ivyo ariko barakora ari ibintu bitabaho bitumvikana kuko gaho uzo uriko uramuhanura uzo uriko uramukondana tuzi ko no muri Bibiliya barabivuga yuko kizira kugira kubona amakosa y'abandi kuko utabona ikigiga kiri mu wawe jewe rero birafise ahanini birafise impact ku vyumviro vyanje kuko naje ku bwanje sinibaza yuko no kwemera gutakaza ubusugi imbere yuko ngira mariage bivana n'amaprincipe wihaye wewe ivyo ugenderako uko niyumvirana namwe bisane naho nakuri iyi ni point view yiwanje naho nakuriye bifise point view wawe rero gutakaza ubusugi birafise aho bihuriye no mu kibano naho wakuriye nkaje kuvuga ati foke nja mu rugo nkikiri isugi biravana naho nakuriye mu muryango abavyeyi bandeze ukayaga n'abavyeyi akakubwira ati ntuzowigera utakaza ubusugi nibanga rikomeye ukumva n'abagenzi mugendana harya benshi usanga batakaza ubusugi biravana na sosiyete nk'uko babivuze ugasanga abagenzi baramwosha naka yaragutakaje foke nanje nkora nk'uko yagize rero biravana n'ikibano urumva rero nka jewe ku bwanje ibintu by'ubusugi ndaraba nkaho nakuriye nkaraba n'abagenzi nkaraba n'umuryango wanje ego cane ukunda vyumvira shaka kumbona ico kibazo birafitaniye isano naho nakuriye kuko iyo nakurira muri mu kibano c'abantu bashaka kubafata nk'ico kintu nkaho umengo ni ikintu gisanzwe naje ubwanje nari kubifata uko nyene ariko societe ndimwo canke abandeze canke kumbure ivyo nabonye canke imico yacu y'u Burundi iranyemeza cane kandi iratuma niyumvira ukuntu niyumvira kuri ico kibazo cerekeye gutakaza ubusugi